Yes, bakunzi ba Gallerie TV turasuye kandi kubaramusa twongera kandi tubaha ikaze hano kuri Gallerie TV. Tubabwira yuko tubakunda cyane aho muherereye. Ndazi yuko mukurikirana Gallerie TV mu micingararo yose iri kwisi. Umuriro waduse mu gitondo cyo kuri uno wa mbere isaha imwe n'igice zirenga kuri Gallerie bita Mandela hagati mu gisagara ca Bujumbura ahahoze ibiro vya Pafe uriko urazimwa n'inzego z'igipolisi. Hahiye haratokombera. Atelier de couture passonnerie, salle bigishirizamwo icongereza, inzu y'ubudandarizo y'imiti kama hamwe n'ibiro bikoreramwo umushingwa manza. Vyose biri muri yo Gallerie bikaba vyahiye biratokombera. Uyo muriro bivugwa ko woba watewe n'insinga z'amatara ku circuit, bikaba bigaragara ko uruhande rumwe bw'iyo Gallerie rwahiye ruratokombera, ariko ivyahononekariye vyose bikaba bitaramenyekana. Kuri ubwo rero ico kikaba cabaye ikibazo teye uruhagarara abarundi benshi mu mihingo y'isi batandukanye. Benshi bagaragaje umubabaro utagira ukungana kuko ibi bikaba bibaye inyuma yaho hariho amasoko, ibitaro, amabohero yaraheruse nayo nyene gusha agatokombera, kandi byose bikaba bigaruka kuri ca kibazo nyene, ikibazo c'umuyaga nkuba. Rero bimwe mu bene gihugu vyagiye bibababaza cyane nuko iki kibazo kiguma kigenda cisubiriza mugabo kikaba kitaratorerwa umuti gushika kuri no saha. Ivyo rero bikaba ari intambamye bimwe biriko biratera ibisongerezi, biriko biraza vyiyongera mu kibazo cari kihasanzwe, kibazo c'ubukene n'iduga ry'ibintu. Bamwe baravuga bati hari ico natahuri Burundi, mbe niho bafise umuyaga nkuba mwinshi canke kobe nizo mpanuka zagwiriye. Bamwe bati Natanganyika izohava yadukamwe umuriro. Uyu wewe yayiciye umujya. Ati birababaje, ati ikibazo c'umuriro cabuze umuti. Bamwe baratanga kandi pole sana kubahaburiye utwabo. Umviriza kandi umwe mu banyagihugu nawe nyene yagize ico avuga ati pole sana kubahishije ivyabo, imiriro nk'iyo iragwaza imitima vraiment. Uko niko umu entrepreneur usanga yatashe kweri kandi aba yaritaye ku giti no ku mabuye. Murumva yuko hari ibintu bibabaje cyane, usanga umuntu yaritaye ku giti no ku mabuye akarondera umutahe kugira ngo arabe ingene akora, mugabo umunsi atazi akaza abona ibintu ngivyo birahiye kandi ku kibazo kijanye n'umuriro. Umviriza rero commentaire kandi yaduteye ikibazo, kandi commentaire yari babaje cyane gose. Iyi nimwe mu commentaire na jewe yankoze ku mutima, aho avuga bati ndababara cyane iyo mbonye ama installation y'amatara mu magare amwamye muri centre ville, aho usanga insinga zaboze ntibazihindure, zimwe ugasanga na mapirate y'insinga amwe mu mwaka usanga yaboze. Ndumufundi w'amatara nico gituma mvuze ibi. Ndababazwa n'abafundi bamwe batabwiza ukuri ababahaye akazi ko insinga zitanga n'ubukomezi na durée de vie arivyo kenshi bisubiza abadandaza inyuma mu bukene butagira uko bungana. Aba electricien bagenzanje muragabe. Murumva yuko nawe nyene yagerageje kwerekana umubabaro udasanzwe. Murumva yuko turiko turagenda dusubira inyuma mu iterambere kubera kino kibazo c'iterambere, tukaba duteye akanda kamo nyakubaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo iki kibazo n'ukuri arabe agishire mu ngiro, arabe agifate mu minwe kugira ngo nejo bundi ibi bibazo nk'uku bireke kuza biragenda vyigarukana. Reka rero turangize duha ipore canke duhumuriza abahishije ivyabo byari biri muri iyo soko, twongera kandi tunongera tubaha umutima wo kwihangana, bihangane ivyose Imana ikamya kagezi yateguye kandi. Kuri ubwo rero turabakunda cyane bakunzi ba Gallerie TV. Reka turaza kubandanya tubatohoreza amakuru kugira ngo tuze kubamenyesha uko vyagenze nuko vyabaye. Murakoze cyane, yari Ali kuri micro.
gisagara cya Bujumbura no mu micungararo y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mukaba mwimirije gukora imanza za mariage, dote, anniversaire hamwe n'ibindi. Ashali Makeup ihari kugira ngo igufashe ibyo byose. Ukaba wifuza gukora makeup yo ku rwego rwo hejuru, ku rwego mpuzamakungu, ni wakure kuri izi nimero: 6 ubusa 8 8 4 ubusa 4. Ukaba wifuza nawe kuganira kuri WhatsApp fyonda 75 35 96 83. Ukazoca uronka makeup isukuye.